Amahoro iwacu. Kaze mu kiganiro Amahoro iwacu, ikiganiro tuvuganamwo ingene amahoro yifashe aho ubaye. Mu gitegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP hano mu Burundi. Kaze mu kiganiro Amahoro iwacu. Ndakuramukije inshuti mugenzi mu kiganiro no munsi turi kumwe kandi n'umutumire akunda kuduteramisha, umutumire adukunda cyane akabari Remy Habyarimana. Remy tubaramukije. Ndabaramukije namwe kandi ndaramukije bariko baradukurikirana. Bako cyane nawe ndabaramukije ni Rodasimanira Kiza muri kumwe kandi neza yuko muri benshi kugira gukurikirana kino kiganiro. Uno munsi umutwe w'amajambo twiga ko n'umutwe utubwira ngo kugumana ivyizigiro. Iryo ni jambo libwirwa umuntu ashobora gutakaza ivyizigiro canke umuntu aba adafise ivyizigiro. Ni jambo zo kwiyumvira ko kuko turi mu gihugu, turi mu bubaha Imana, eka turi no mu miryango usanga ishobora kuba ishobora gutakaza ivyizigiro mu gihugu no mu bundi. Abona tuganire twumve ico twokuramwo, twumve ico dufasha, twumve ingene twogenda mu bihe umuntu wese abarimwo. Reka turi jambo rero umutumire wacu Remy Habyarimana. Remy, umuntu avuze ivyizigiro, icambere cy'ivyizigiro niki? Imbere tuvuga kugumana ivyizigiro. Murakoze cyane. Kugumana ivyizigiro no kuvuga yuko umuntu aba afise ukwizera canke kwibaza ko ejo hazoba ari heza gusumba uno munsi canke ejo haheze. Mu buzima umuntu aca muri byinshi ugasanga ibituma ukwizera kuvaho ari byinshi. Ibyo byinshi ni navyo binagize ubuzima washaka kuko ubuzima bugizwe nuko habaho ibibazo. Ukubaho no kuvuga kubaho urondera inyishu z'ibibazo biza mu buzima. Kugumana ivyizigiro rero no kuvuga yuko kumbure n'aba bantu baba bari mu bihe bitoroshe, hanyuma bagaca bumva hanze amajwi kumbure asumba yandi ababarira ngo birarangiye, nta kundi. Mbere ni navyo usanga abarundi igihe bari mu bihe bigoye, nk'igihe babuze umuntu, bagerageza kukuremesha kubera ngo nta kundi. Ariko mu by'ukuri ugiye kubyiyumvira neza si by'ukuri kuko ucumenga ivyo bibaye n'ivyo vya nyuma bibaye bibi, nta bindi byiza bizoba. Ico ni cambere. Ca kabiri ucumenga uwo muntu ivyizigiro vyiwe byose byari bihagaze kuri ico kintu, nta kindi gisigaye. Kandi tuzi ko ijambo rya nyuma burya ni ry'Imana. Imana rero itaravuga ijambo rya nyuma hama hariho ivyizigiro. Abantu rero bategereza kugumana ivyizigiro. Ico ni cambere. Ca kabiri nuko rivugwa n'aba bantu kumbure b'abarundi turi mu bihe bitoroshe, igihugu caciye mu ntambara zitandukanye z'uburyo bwinshi. Ugasanga rero abantu barababaye gose. Twabaye mu bihe vy'intambara aho abantu bapfa, aho uca hose usanga hajya hari ikiziga, ukaza wumva naka yapfuye, wundi yabuze umuntu, nawe ubwawe ugashikirwa ukabona ko ubwoba buguteye. Intambara rero ziriko ziraba, inkoho zivuga hirya no hino, abantu baca babona ko ibintu bimeze nabi. Tugirirwa ibako rero tuja muri ibi bihe aho ibitari bikeya bibi bikomeye vyahagaze. Abantu rero bamaze kuryama kabiri gatatu atankoho bumvise, kenshi ugaca usanga umenga none ko ntambara yaheze mugabe ibintu bitaba bitameze neza. Abantu rero bagaca bakibagira yuko mu vy'ukuri uwo muntu yarusimvye, ndabivuge gutya, atahitanywe n'intambara. Burya intambara yaramukoze ko mu bundi buryo, yaramukoze ko mu mutima, yaramukoze ko mu butunzi, yaramukoze ko mu bisata byose by'ubuzima. Kuko habaye ibibazo nk'ibyo twaciyemo, nta gisata na kimwe gisigara kidakozwe ko niyo ntambara. Kugira ngo rero tubisohokemwo ntibica biba buno nyene nko kumenga n'ingingo umukuru w'igihugu acafata canke mu mishikiranganje canke umurongozi kanaka. Ni ibintu bifata umwanya. Mbere abahinga bo bavuga ngo kugira ngo ivyo bihere
bisaba ko mubaho umwanya n'imiburiburi ungana n'ujya mwafashe igihe ibyo bintu byariko biraba nabi kugira ngo rero uwo mwanya uhere n'uwo dutegerezwa gufata canke usumbuwe aho uca wumva yuko woca wibaza ikibazo ngo mbega abarundi bagiye mu ngorane kuva ryari uca usanga bigoye gutora umwanya naho rero novuga nti ico ni cambere cuko turiko turava mu bintu bibi biteye ubwoba bituma abantu ba umwanya wose kandi ku bwinshi aha simvuze ngo nta bantu bapfa kandi abo bapfa bamwe bicwa n'inkurikizi z'ibyo twaciyemwo abandi nibigwara banduriye ngaho abandi n'ivyabigwara vy'ubwoba biterwa n'ubwoba ugasanga imitima yarahahamutse hagize akantu na gato yacagwara abandi bagapfa ivyo rero tuzobiba mu mwanya usari mutoya mugabo rero ico nibaza benshi gica kiba hahamura kurusha nuko usanga bagira ati none ko inkoho zahagaze nkaba ntafise aho mba heza ko inkoho zahagaze ubuzima bukaba butasubiye kumera neza nk'uko ndabwiyumvira ko inkoho zahagaze ubutunzi bukaba butaramera neza ivyo byose ugaca usanga rero umuntu aje agira ati bwa bundi rero ntaco tuma ngira ivyizigiro ntaco tuma ngira kwizera umuntu rero agaca agira ati nta kundi naho rero nibaza nti uko biri kose nico naco cotuma abantu bagira bati tuvuye kure ntiturashika kure hariho inkurikizi z'ibyo twaciyemo tutaravamwo neza ica gatatu ari naco canyuma noca mpereza ko rero ni kimwe nari mvuze ijambo rya nyuma ni iry'Imana burya naho tugerageza kwigwanirira mu by'ukuri nta ukora ico Imana itamurekuye ngo agishobore nta muntu yovuga ngo je ndazi ubwenge nico gituma ngize ibi ngo bice bibuko kuko abanyabwenge baragerageza gutegura ivy'iwabo ariko kuko bidahuye n'ubugombe bw'Imana Imana ikabicishamo umurongo byose bigahagarara hanyuma rero ugasanga ubundi munsi utazi ingene vyagenze mugabo ugasanga Imana iraguhezagiye mu buryo butangaje n'ivyo wari kurasengera ugasanga iguhaye ibisumba ivyo kuko niyifise ijambo rya nyuma mu buzima bwacu naha rero ho kuvuga ngo abantu ntibati ivyizigiro ku bw'izo mvo je novuga zibiri nyamukuru iya mbere yuko tuvuye mu ntambara ntiturashika kure yayo ibikomere vyasizwe niyo ntambara biracari muri twebwe mu buryo bwinshi haba mu buryo bw'umubiri ko hari habacumbagira hari habacitse amaguru hari hababaye ibimuga kubera izo ntambara haba mu buryo bw'ubutunzi hari abantu ubutunzi bwabo bwaguye muri izo ntambara batarashobora gusubira kuhagarara ngo bahamere neza haba mu vyiyumviro bimwe k'umuntu abaho rero mu bishobisho canke uko no bivuga ugaca usanga rero umuntu yaramaze guhahamuka agize ico yumva gatoya bica bimusubiza muri vya bindi ugaca usanga ubuzima buragoye ariko rero uko tumara iminsi hari ukukuroranirwa buke buke biratanga ivyizigiro icanyuma rero niki nariko ndavuga yuko Imana ifise imigambi kuko igituma umuntu atapfuye nuko hari ico Imana yateguye ivyo navyo bituma abantu bagira ivyizigiro rero tugomba kwiyumvira kuri amajambo atatu umaze kuvuga kuba twavuye mu ntambara kuba turi aho turi kuba dufise ivyizigiro kw'Imana ishobora guhindura ibintu none umuntu avuye mu ntambara avuga ati inkozi ko ziravuga umutima wahagaze none zirahagaze yoca yifata gute kugira ngo ategure kazoza keza murakoze cyane ico ni kibazo kigoye gose ni kibazo kigoye kuko iyo umuntu agwaye aramenya aja kwivuriza hanyuma agatumbera umuganga mufasha mbere hari naho abatazi neza nawe nyene ingene agwaye mugabo ashitse mu gisata c'abavuzi barashobora gucamwana ati burya wewe aho utabona neza no kubera ingorane z'imitsi wogenda kuraba ivy'amaso hanyuma bakamufasha uko nyene canke bakagira bati wewe ivyo bintu n'ibintu vyo mu mitsi nyene genda urabe bariya barabe ivy'imitsi bakakurungika ku muntu ajejwe ico gisata cawe ikibazo ca mbere rero mu Burundi je uko ndabibona dufise nuko twese turagwaye twese turagwaye hakaba iyo ngorane ya mbere rero yuko abenshi n'ukuri ntibazi ko turwaye nyene igihe rero benshi bagwaye mugabo bakaba batazi ko bagwaye iyo niyo ngorane ya mbere ingorane ya kabiri ifatanye niyo nuko nabo bazi ko bagwaye mu vy'ukuri nibo nyene bahamagarirwa kuvura abandi aha ngomvye kuvuga iki intambara ivyo yadusizemwo nibikomere tutarafukura benshi bikiryamye mbere niyo bivuze ko nca ngomba kutabandanya ngomba ko biguma bihoze ikiguma rero gumufukira
abahinga bavuga yuko haca hajamwo amashira. Amashira rero uburyo bwiza bwo kuvura si ugusiga amavuta hejuru, uremera bakazana ikintu gikarishe bagakata, hanyuma bagafyonda rwose ukababara, ku buryo bakutura, niryo kijambo ryiza mu Kirundi. Bamaze kutura rero biriya byose biri mu mubiri biboze bikavayo, bagaca batangura kuvura uruguma rero, aho uri kurakira. Ariko bagumye basiga utuvuta hejuru haguma habomvye, mugabo imbere haguma habora. Ikibazo rero dufise ca mbere nico, turagwaye benshi ntitunabibona. Ivyigwa bitari bikeya byarabaye vyerekana yuko abarundi tugwaye. Mugabo ikibazo gica kiza rero, ubwa mbere duca tubanza kwibaza ninda tuvura, kuko ivyo vyarabaye henshi, kuko ivyo twaciyemo siho vyatanguriye. Kumbure vyarameze nabi ngahe wacu kuko ariho turi, mugabo n'ahandi vyarabaye. Ariko tugiye no mu bihugu bavuga ko biteye imbere no munsi vy'iburaya, barabaye mu bihe bimeze nabi cyane. Ariko mu gusubira kubaka igihugu habaho imigwi y'abantu benshi cyane bigishwa ingene bafasha abandi kugira ngo babanze bemere ibyo barimwo, hanyuma bamaze kwemera ibyo barimwo bababarire n'ingene bagerageza kubisohokamo. Ikibazo rero iwacu nuko nuno munsi benshi batarumvikana neza ngo mbega twagwanye dupfike, abantu bapfuye baziriki, bikiri ibibazo byagutse. Hanyuma agacagira ati oya, ivyo twarabirenganye tubandanye. Ntitubirengana kuko uca usanga rero kwa kunyegeza yamashira mu ruguma, bica bitera ikibazo. Uwo muntu ntazigera akira kandi afise umubabaro uguma umwibutsa ko agwaye nyene. Ico ni ca mbere, bumva ko ari ingorane ya mbere. Ingorane ya kabiri ni yuko rero, ariko tukingaho abantu bakora bavuga ngo nta kuzura akaboze. Iryo jambo twovuga ko ari ryo canke kuri urwo ruhande ariko uravuga yuko dufukirako? Kuri urwo ruhande niko ndavuga sibyo, ntirikwiriye. Ariko ndirafise aho rifise ikibanza cyaryo. No kuvuga igihe nagukoshereje nkagusaba ikigongo ukambabarira, ni byiza ko utazosubira kuzura kaboze ngo have uzuranyuza ngo uribuka bimwe wankorera, uribuka aho uri kurazura kaboze, kuko kumbure mu vy'ukuri ntiwambabariye ngo bihere. Kuko umbabariye neza ntuca wibagira, mugabo ivyo ntusubira kubihagarara ko mu kugira ngo imigenderanire yacu imere neza, aho ntubuzuye akaboze. Mugabo igihe uzi yuko wewe nakwiciye umuntu, hanyuma wazuhagira uti yamara ntuzura kaboze, tuba turiko turabesha. Twese tuzoguma tugwaye kuko ntitwigenda tugomba gukora kuri iyo ngwara. Aho ni ikibazo. Kugira ndonke mitende nuko ndakuraba mu maso nkakubera nti burya ni je nakwiciye. Umfungisha, umpana, unyica, ugirante, mugabo ubu biva kuri we, jenje kubikubaja kandi unkundiye ungirira imbabazi. Ico kiratuma je nduhuka. Ndashobora no gupfungwa, mugabo uko gupfungwa bazoba bapfunze umubiri ni n'umwidegemvyo, mugabo umutima nzoba ndamahoro. Ico ni ikintu gikomeye gose. Ariko rero ivyo rero nivyo tutarashikako twebwe. Kandi nawe uraruhuka kuko bimenye ubu uzomfata uzi uwo muri kumwe. Niyo wafata ingingo yo kumbabarira nawe uzocukira. Niyo wafata ingingo yo kutambabarira ubuho uzomenya uti turazinanye. Biba ari ngorane kuko abarundi bama bafise umuti kuri byose, baca bavuga ngo umurundi aguhisha kwa kwanka nawe ugahisha ukamuhisha kubizi. Urumva aho muca mubana mugendana mugenzanya, niko mu Kirundi baca bavuga. Ariko urumva aho ntimuba mukize rero. Naha rero ikibazo mu vy'ukuri ntibari bakwiye kuvuga ngo nukuzura kaboze, kuko iyo ni ingwara ikomeye. Nibaza ko yaba binashoboka ahubwo habaho kwigisha abantu benshi gose bashobora gufasha abantu benshi, kuko sinzi ko ushobora kwibaza umuntu ashobora kuba amaze imyaka 10 yarataye inzu yiwe, akaba ahantu atagira amazi, atagira ibyo kurya canke bironka ku munsi rimwe, yahora arya gatatu n'ibindi, akamara ico gihe cose ari muri ubwo buzima. Intambara iraheze, uwo naho asubira muri yanzu si wasubiyeyo mu vy'ukuri. Ni bande rero mizi ntambara baziciyemo zitabakoze ko mu buryo bucanke buri ni bake cyane. None ko twemera ko twese twakozweko, umva tutagwaye
ntitwari dukwiye kwivuza, kwemera ko turwaye tukarondera n'ingene twivuza. Kurondera rero ko vyose bica bimera neza mu munota umwe, ni kwa kundi kukubesha na wibaza ngo bimeze uku, ugacu utambukira ku ntambuko ya kabiri mugabo uzi neza yuko iki giti wuririye ko ntigihagaze gica kiguhenukana. Bica bituma rero tubaho ubuzima bwo kwiyorobeka. Nico gituma rero bica bigorana byose, kuko ivyo naho bibuko mu mutwe ufise ivyo vyiyumviro biragora ingene uja gukora ibikorwa vyo guteza imbere umuryango, kuko uguma wibaza ngo mbega ugira karaheze ntaho karoye. Usanga n'amafaranga ufise ntiyatwara muri banki kukugira ati zihava zisubira kuvuga nsindo nkumwanya wo kuja kuyakurayo. Aho ni muri banki kuyabika. Mbanze ndeke kuyashira mu bintu gira uti ngira nshira amafaranga mu by'ubutunzi kugira ngo vyunguke hanyuma mbesheho umuryango. Ugasanga rero mu mutwe turacari mu ntambara naho tutabivuga, naho tutavyemera. Ego umutima wanje kuko hari igihe Yesu yaneguriye cyo kuzoruhuka izi ngorane no kuzoruhuka aya mariwe wabukene zo gusezera ewe wangorane zo gusezera ewe wasiwe zo gusezera kuko nzobashitse iwabo w'amahoro. Naho nyene ncambona yuko ivyo bintu bigiye gukorwa neza bisaba uburyo bwinshi uko ndavyumva. Kandi abarundi urazi yuko tuvuga ko ataburyo dufise, turahapije amaso. Kandi urazi ko hari n'umugwi wo kuvuga ngo nukorera kuranira, sinzi ko ufise uburyo bukwiye kugira ngo ushire izo nzego zose uce aha ucari kugira ngo abarundi umwe wese ashikirwe ashobore kuvugana ukuri na mugenzi we. Ico numva ko ari ikibazo kisanzwe. Jewe mvuga ego uruhande rumwe mugabo Burundi nkavuga ngo oya. Kubera iki? Kubera ubutunzi bwa mbere burya n'ubuzima. Umuntu ariho ntabazi bishoboka, abandi bavuga ngo ko ukiriho vyose birashoboka. No kuvuga kuriho ntuzi bizobejo. Icambere cyo ntemera no kuvuga ngo Burundi burakenye. Burundi ntibukenye. Bukenye gute? Urabaza abantu b'abahinga babubamwe canke bava hanze baza barakubarira bose bati abarundi muratangaje, mugenda murahonyanga ubutunzi mugabo ntimububona. Urumva ko hari amaso bimwe nakubarira twaciyemo bica biduhuma amaso bimwe bimwe ntitubibona. Kuko kuvuga ngo ko dukenye ubifatira kuki? Akarorero no guhanaka. Uwofata umugwi w'abayapani 50, imiryango 50, akayikura hiba mu gasagara babamwe, akabaza nakumbura akabashira muri commune imwe ya Makamba n'akarorero mfashe. Agaca afata iyo miryango y'Imakamba akayitwara aho babandi bavuye, bakarindira umwaka umwe gusa. Imakamba aho bahabaye nko mu Buyapani. Mugabo aho mu Buyapani abanyamakamba bo bagiyeyo ndatinya ko boca batangura gusambura ibyo babamo. Nizo nzu bo basanze zubatse byo hava bagora kuzifata neza. Ubutunzi rero si bitubona, ni mu mutwe ubwa mbere. Nukwemera ko ubutunzi buhari hanyuma ukagira ayo masa bubona nyene. Erega ikibazo kuvuga ngo abarundi barakennye arico tugumye dushira imbere, n'abandi bazokura nico nyine bakure bavuga ngo Burundi burakenye kandi budakenye n'ukuri. Ingene budakenye ni iki gihugu c'Ubuyapani ndiko ndavuga ko abakiza canka bavyize bavuga ko ari ahantu bigoye cyane kurima kuko ni misozi n'amabuye. Mugabo abo bararaba bakagira ati none turapfa canke tutegerezwa kubaho. Iyo ningingi ikomeye cyane. Nico kimwe natwebwe tugize ati tuguma tugwana canke turabe igituma tutumvikana tugikureho. Ningingo dufata. Kugira iyo ngingo rero umuntu ayifate ishike ku igihugu naco kiyifata. Si bintu rero umuntu aca avuga ngo ntegerezwa kuba umukuru w'igihugu, ntegerezwa kugira oya, ni bintu bica muhiri wawe. Muhiri wawe barya ujya muryango bamuhira bakavyumva
bakanabigendera umuryango w'iwanje ukavyumva ukabigendera noneho tumaze kuvugana tukabishira mu miryango yindi ibiri iyo miryango yumva ko ari uko ibintu bitegerezwa kuba ikaba igumiba myinshi umutumbu gakwira ikomini gakwira hanyuma intara n'igihugu abantu rero bose ugasanga babana bazi ngo ntegerezwa kubaha uwundi ntegerezwa gukubahiriza itunga ry'igihugu ivyo bica bibonekera rero mu buzima bwa misi yose akarorero bashizeho umugambi w'amatara ku mabarabara aya matara y'izuba bati kugira ngo abantu bose barengane habona leta canke meri barabishizeho babishizeho byamaze amezi angahe make cyane mugabo uca wumva ikiri mu mitwe y'abo bantu babitwara acabona ati kiye kiriko kirabonesha bose mugabo cobonesha neza kiri wanje gusa kandi benshi mu babitwara mu by'ukuri ntibaba bagiye kubonesha muhiri wabo baca bagurisha ni ukuvuga ko aho kubona ko dutunze nabike dutunze tugomba kubyica umuntu agaca yibaza rero ngo yogurisha ararariye uko kuntu rero kuko abarundi dukura tuzi ngo amavuta y'umugabo n'ayamurayeko ntitwibaze ngo ejo hategereza kuba heza kurusha uno munsi nibyo rero bica bitugira ubukene ugasanga rero umuntu n'ubutunzi buhari ntituriko turabubona kuko bijya vyuma vyo kuzana umuco mw'ijoro kw'izuba n'ubutunzi budakora hose ahandi mu bindi bihugu kuko bamara igihe kirekire hari imbeho bijya ntaco bibamarira tweho turafise izuba amezi yose no kuvuga twokumva rero ko bwari ubutunzi turusha n'abakora ivyo vyuma ivyo rero kubona tubifise tugaca tugira ati ko bishoboka rero ko twamana izuba igihe cyose reka rero uwo muco tugukoresha mugabo urabona haca haba ibibazo rero bica biza muri ubwo buryo uti none umugwi wo kunywanisha abarundi kurondera ukuri no kurekuranira umugwi ugizwe n'abantu bake cyane kandi ko nkuko wabivuze woshika ku gikorwa gifadika ku gihugu cyose bigoranye mugabo ikibazo ni cyakindi mbega abarundi turagomba kuvugana ukuri none tuvyumvikanye twese ku rusengero iwawe pastori akabivugako wewe utashe ugaca bivuga muhira musitantera akabivugako buramatara akabivugako chef de zone mu nama zose bikamenyekana ko ijambo riri imbere mu barundi no kuvugana ukuri ivyo bintu usanga ivyo twita ngo n'uburyo bwinshi bukenewe biba bibaye bitoye kukubera hose niko bigenda ntawe ushobora kwigishiriza igihugu rimwe wigisha abo bita abigisha bigisha abandi hanyuma uwo mugwi ukaguma waguka nibaza rero ijambo rivuzwe bikumvikana na benshi ko hari ryo rikenewe bifata umwanya utari muto kuko ni bimwe baca basaba kuguma babivuga bimwe mu kirundi bavuga ko gusubiramwo ari bwo uburyo bwiza bwo kwigisha ugumye usubiramwo rero abantu barateba bakavyumva ko utosora ifuku ego cyane kuko hari ico kibazo abantu bavuze ati yamara nta yindi nzira iriho tutavuganye ukuri ukabyumva ugiye gusenga waja mu isoko muri ya maradi yari mu masoko ukumva nivyo bavuga waja muri bisi bugurura iradi ukumva nivyo bivugwa waja kwa muganga imbere yuko uronka umuganga ukumva vya vyuma nivyo bivuga umuntu acamenya ati umugambi wa mbere ngenderwa ko mu bihugu ubu n'uyu urateba ukemera ako gati kagahagarara kuko wemeye ko bagutosora naho guhinduka kuri mu by'ukuri biba bifasha uburyo ariko kandi biranashoboka nkaho rero no kwerekana yuko biva ku buryo abantu babifashe uburongozi bwabifashe mugabo byose ntibisaba uburyo kuko ubwo buryo naho bwoza ataguhinduka kwabaye mu mutwe biguma ari hahandi naho mwaca yiba kibaza ngo atwaye plaque solaire ngo arakize mugabo ugasanga mu mwanya muto yibarabara ryose ryasubiye mu mwijima kandi ryahora ryaka yego naho rero biboneka neza yuko utubwiye neza yuko igikomeye kirimwo nuko umuntu wese avyumva kandi n'uwo mugwi uriho ukagugwa mu buryo atari uko bogwiza abantu benshi mugo ukagurirwa aho umuntu wese atumbereye kugaca rimwo
mu nzu ku gatumba muri komine ugaca bavuga twira igihugu. Ego cyane na cyane ko erega n'uwo mugwi ni bimwe twaherako mbega burya nta barimwe bafise ibikomere nico kibazo umuntu ashobora kwibaza mbega muri bo ntabo iyo ntambara yasizemwe imvune bisaba umwanya kugira ngo abantu bamwe babanze barengane kuba abagwayi babe aboshobora gufasha abagwayi. Yaho rero tubivuze gutyo mu Burundi waba habura numwe oya ntihobura n'umwe ntihabura n'umwe kuko kumwe nabivuga ni intambara canke ibyo twaciyemo ntibyadusizemo ibikomere bingana. Je ndamaze kugira isanganya n'imodoka gashika nka kabiri no kubarira rimwe ni je nariko ndatwara ahandi bari bantu na rimwe mu batwaye. Ubwa mbere yari accident mbi gose abo twari kumwe barakomeretse cyane jewe nagiriwe bakwe nsanga nakomeretse mu mutwe gusa nabimenye mbere haheze umwanya utari muto mugabo imodoka iragira ego bimwe kiribite igashika nka kangahe iza guhagarara icurama kandi ya fyataraye. Hanyuma rero jewe nsanga ni jewe ndiko ndabomora ajya nzugi kugira nkure y'umushoferi bwa mbere. Hanyuma uwo bari bicaranye byaratugoye cyane kwavayo kuko hari hafatanye dusanga mbere n'ukuguru kwa hatwe gucika turabakurayo bigoranye mugabo turabakurayo. Urumva rero twese twagize isanganya turi mu muduga mugabo n'igihe mugize isanganya mu muduga imwe ntimubabara kumwe hariho ubabara kurusha uwundi agafasha abandi bababaye gose. Muri ibi rero twaciyemwo nabivuze hariho abiyumviriye izo ngorane twaciyemwo barazishira ku mpapuro baragira ati wowe uzokora iki nawe uzokora iki nawe tugende rero. Hariho n'abaciye baguma bakagira ati genda rero mugire bijya twababariye. Abo bagiye ku rubuga ingorane bahuye sico kimwe n'aba bagumye mu biro kandi abo bagiye ku rubuga hariho abapfiriyeyo hariho n'abagize ni mugabo bagiye ku rubuga hariho abapfuye kubera intambara hariho n'abahunze kubera intambara. Umwe wese rero ku rwego rwiwe agira hashika mugabo rero babivuyemwo naha rero uca wibaza mbega uruguma rungana gute igihe n'uwo mugwi wowe uje kwa muganga uje kwivuza inguma gusa no kwa muganga barateba bakagira bati oya wewe buricara hajya urindira ubabaye ubu nawe nababaye mugabo rero ingorane je ndaho ndayibona naho bica bitugora n'ingene tugira n'imigambi yo kubivamwo neza kuko usanga umenga turiko turanyegezanya ibintu. Yego inshuti mugenzi twatubwire yuko twegumana ivyizigiro kandi impera n'imperuka tuzokumva yuko ivyo vyizigiro biriho kandi tuzoshika ku ndunduro ingene twobifata kugira ngo ibi biguma cyangwa twagize bihebe bize bishike ku gihe bizokira kuko byose birashoboka. Rero ndashimiye umutimire wacu ndagushimiye ndabashimiye kuba mwantumiye kandi ndashengurukiye abadukurikiranye ndabifuriza kugumana ivyizigiro kuko ibyo turiko turacamwo bidushira ejo rero hashobora kuba ejo haza hasumba ejo hahise. Murakoze cyane naha rero nibaza ko ivyo byose urumva ko batanyuzwe abo twako turaganirira nibaza ko uzokibana kino kiganiro kugira ngo dushike ku ndunduro. Egome cyane nuko mugenzi Imana ari guheza agira aho tumbereye naho utaha. Ico cari ikiganiro amahoro iwacu mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP hano mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira utwandikire cyangwa udutelefone wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura cyangwa email twrburundi@gmail.com cyangwa naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 387 199 79 387 199. Iyo telefone urashaka no kuyitwandikirako kuri WhatsApp.
mu masaha y'akazi ushobora kudutelefona kuri telefone yo mu biro inomero 22 24 26 57. Tukaba tukwikebanuye tukwifuriza amahoro ahubaye naho ubutaha.